ivyo muri 65 hariho ababibonye muri twebwe, ivyo muri 66 hariho ababibonye muri twebwe, agahomerabunwa ni muri 72, 88 Ntegamarangara. Hanyuma aho bakuriye ku musozi umukuru w'igihugu yari yitorewe n'igihugu cose muri 93. Ibintu birayangara, abantu baricana, harabura icamira. Tuti nimuze turondera ikintu cotuma abarundi, kuko ntitwavuga abanyengozi gusa, twavuga abarundi bose. Tuti nimuze turondera ikintu cofasha abarundi kuva muri ayo magume bishizemwo. Turi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 999, igihugu c'u Burundi cari mu mvururu n'intambara yabice bigacika. Cari gihe kitoroshe na gato, aho abarundi na cane cane ugwaruka batabona neza kazoza k'igihugu cabo. Kwiga zari indoto ku bajene benshi, na cane cane bavukiye mu misozi, kuko hari kaminuza imwe ya leta yonyene, kaminuza itari yoroshe kuronkamo ikibanza. Mu gihe benshi bari mu mwiheburo, hari ciyumviro cavukiye hagati mu gihugu kubaka kaminuza itari Bujumbura, kaminuza itari ishami ryari hasanzwe, ahubwo kaminuza yigenga. Iyi ni inkuru y'urugendo rudasanzwe rwa kaminuza y'Ingozi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 999 kugera no munsi mu mwaka w'ibihumbi 2026, aho yarayitahukanye ikibanza ca mbere mu makaminuza yigenga. Mihiganwa ry'akanovera mu makaminuza, ihiganwa ryatunganijwe n'ubushikiranganje mu vyo bujejwe harimo inyigisho muri aya makaminuza. Kaminuza y'Ingozi yavutse ku igenekerezo rya 17 Ndamukiza umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 999, maze yemererwa ku mugaragaro mu kwezi kwa Rusama ku igenekerezo rya ndwi uwo mwaka nyene. Intumbero y'iyi kaminuza kwari uguhugwaruka yandi amahigwe yo kwiga, amahigwe yo kunguka ubumenyi buzobafasha kubaka igihugu cariko kirasambuka. Kaminuza yari ikenewe kubera ko ugwaruka rutashobora kuronka ishure, vyari vyoroshe ko gwishora mu njyane zariko ziratabagura igihugu c'u Burundi cari kiruhijwe n'imvururu zakiranze inyuma y'igandagurwa ry'umuganwa Rudoviko Rwagasore. Kaminuza y'Ingozi rero ntiyarije nk'ikigo cyo gutanga ubumenyi gusa, ahubwo yari nabaye nyinshi ku mahoro yarakinye muri iyo myaka y'ico gihe. Icivugo cayo caje gishimikira kuri ayo mahoro abarundi bipfuza: amahoro, ubumenyi, iterambere. Ata amahoro nta bumenyi bushoboka, ahatari ubumenyi naho ntihashobora kuboneka iterambere. Ibi ntivyagumye mu civugo gusa, ahubwo vyaranibonekeje mu bikorwa. Batanguje abanyeshuri 416 harimo n'abanyamahanga, abanyarwanda n'abanyekongo. Aba banyeshuri bari mu bisata bitanu bitandukanye, harimo igisata c'uburimyi, igisata c'ubuvuzi, igisata c'ubuhinga, igisata cigisha iby'ubutunzi n'ibindi bisata byari bikenewe mu gihugu cari gikeneye kuyubaka inyuma y'imyaka myinshi cisamburirako. Mu ntango ntivyari vyoroshe, basabye ubufasha badodora hose gushika no mu Butaliyano. Tuti nimuze dusabe abanyengozi yuko bofasha bose tukagira kaminuza. Turaheza dushinga yuko umuntu azogomba kuba membre fondateur wa Université y'Ingozi, tuzomusaba amafaranga 2,000. Umwana w'abantu akorotse avuye i Muyinga, akorotse avuye mu Kirundo, akorotse avuye mu Kayanza, ikibagiwe co ningahanye n'Ingozi, akaza azanye amafaranga 5,000 akaduhereza ati iyo kaminuza turayipfuza cyane. Mu buzima s'amafaranga, ubwa mbere n'umutima. Twaciye twikora ku nshuti dufise, tubabwira intumbero yacu, tubabwira yuko dufise abanyeshure benshi bagomba kwiga mugabo badafise uburyo misi yose. Tubituma abagenzi twari dufise mu Butaliyano
bo kuri universite y'i Verona. Kuri universite de Verona bikora ku mukardinali ari aho yitwa Tonini, yahoze muri diocese ya Ravenna. Uwo mukardinali Tonini nawe agenda kubibwira conference episcopale yabo mu Butaliyano, nibo bahejeje bagatanga amafaranga. Ayo mafaranga yitwa amafaranga hawe Universite y'Ingozi, abanyeshuri bakaza kuyagurana ngaha arayo bazosubiza bamaze guheza amashuri. Ahari amahoro hakaboneka ubumwe, byose birashoboka. Ku nguvu z'abanyengozi n'abandi bitanze umwe wese mu byo ashoboye, kaminuza y'Ingozi yagiye iratera imbere gushika ironse n'amalaboratwari agezweho. Amalaboratwari ashobora kwifashishwa mu bushakashatsi mu ntumbero yo gutora inyishu z'ibibazo bimwe bimwe, ibibazo bihanze ibisata bikomakomeye nko mu burimyi n'ahandi. Iyi kaminuza yasohoye abakadiri batandukanye, incabwenge zagiye zifasha igihugu mu bisata bimwe bimwe nk'uburimyi, ubucamanza, ubuvuzi n'ibindi. Muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026 iyi kaminuza ihejeje gutahukana ikibanza ca mbere mu bijanye n'akanovera ku bumenyi ndetse n'inyubakwa n'ibikoresho bakoresha mu gutanga ubumenyi, ibyo bita assurance qualité. Nta gukekeranya ko iyi kaminuza iki kibanza gikwiriye. Ibisi bitangaza ahubwo nibikorwa n'ubwitange bw'abatari bake uhereye ku bayitanguje mu mwaka w'igihumbi 1999. Uno munsi iyi kaminuza si ikigo gitanga ubumenyi gusa, ahubwo n'ikimenyetso simusiga, ikimenyetso cy'uko indero ishobora guhindura Burundi, nk'uko Nelson Mandela yanabishimangiye mu mwaka w'ibihumbi 2003 muri projet Mindset Network ati indero n'ikigwanisho gikomeye cyo kwifashisha mu guhindura isi. Nivyo, indero n'ikigwanisho gikomeye dushobora kwifashisha muri uru rugendo, urugendo ruzodushikana ku iterambere ryo mu mwaka w'ibihumbi 2060.